Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Jewe ngaha maze umwaka ngaha n'amezi 5. Jewe nagiye mbohoka. Ariko umwana wanje twari tumaranye iyo misi ngaha nta na kimwe Imana yari bwamuvugeko. Muri iyi ndwi rero ikibanza nimukiyemwe aho nahora siho nahoramba nasanzeho abamama babiri. Umwe arambwira ati uyu mwana wawe murabe neza hari ikintu kiri muri we aragwaye uramupimisha ishanura. Ndahora ndikawusha. Ugira kabiri arambwira ati umwana wawe murabe neza arafise ikintu kiri muri we kandi nishano n'ibintu bimuzirikiyemo. Yesu ashimwe. Jewe maze kuvyumva uko ndavuga ati kwera ntazi impeme bakoresha sinomubaha ngo bamusengere. Ndavuga nti je nzomujana kuri EGLISE bamusengere. Ejo rero naramuzanye ndamuha mwarimu aramusengera arampa n'amazi. Hageze muri deliverance duhejeje gusenga ku mugoroba ndaje hari inyuma ndagafata ndagasengera kubera nari navuye ngaha mu ntebe kansinziriye ko navuga nti niba have banca ko bariko barabohoga cange ndahari inyuma ndagasengera kakaguma kangwanya gashaka kwiruka ndagafata sinzi umwana w'umuhungu sinzi kari umupapa sinzi kari umuhungu ari ngaha mpemu w'Imana yaramukoresheje acaraza aragatora agasengera cyane. Amaze kugasenga ambaza hari amazi wamuzanye ntego ndayamu ati muhayanwe hama ibisigaye Imana irabandanya ikora. Haleluya. Ivyo yambwiye mpemu w'Imana yaramukoresheje uwo muntu ahari Imana imuhezagire kandi mwongera amavuta ibandanye imuzamurira ingabire. Imana ishimwe. Ivyo wa mama agira kabiri yambwiye wa muntu nivyo yambwiye. Haleluya. Ndamutahanye haciye akanya arambwira ngo mama ngo po ndamuha po arasohoka. Ibyo wa mama w'ubwa mbere yambwiye n'ivya wa muntu yambwiye yasohotse ibintu bisa nk'uku unye su forme y'amahenehe. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Yarambwiye ngo babimuheyemo kandi haciye igihe kinini. Haleluya. Kandi nivyo haciye igihe kinini. Haleluya. Nuko twebwe dufise amaso atabona kure ariko harabafise amaso ayandi maso y'impwemu nibo batubonera. Imana ishimwe. Rero Imana yarakoze igitangaza kandi n'ubu ndazi igiye gukora igitangaza. Umwana wanje yagiye kwiga kujya agasuguti gatoya agaparti kamwe ku myaka 2 n'amezi 6. Haleluya. N'ubu unye gufungura kwiwe nikibazo cyane. Abandi bavyeyi bambwira ati wowe ugira ubunebwe nkabwira toya reka mpishe hama muce muza mumfasha bakaza bakamfasha bikanga amatatu kamuramiza bikanga ubu yibikanga. Ubu niho novuga nti nshimira Imana nta gihara gafungura nta bintu vy'imboga n'ingorane kuriwe ariko Imana ihabwa icubahiro. Muri aya masengesho Imana n'ukuri irakoze igitangaza iriyerekanye. Haleluya. N'ubu shima Imana kwigiye kwinkorera ibitangaza kandi yatanguye gukora igihe nabaye mu butayu. Imana yagiye ibana nanje ntiyantaye kandi ntiyantereranye. Hari igihe nabaye mu gasuzuguro nkasuzugurwa n'abaje gukora ivyaha. Haleluya. Ariko Imana yabanye nanje. Imana ishimwe cyane. Nubigiye kubandanya inkorera ndayizeye cyane. Abumvise gushima Imana ibahezagiye.